Uyu n'umwanya w'ikiganiro Imico N'Akaranga. Imico N'Akaranga ni ikiganiro mutegurirwa mu kongera mugashikirizwa na Radio Magara Times FM. Ndabaramukije inshuti bakunzi ibiganiro vya Radio Magara Times FM na cyane mwebwe bakunzi b'ikiganiro c'Imico N'Akaranga aho muherereye mu mpande zine zose z'isi abatumvira kuri FM 92 eka n'abadukurikiranira ku buhinga ngurukana bumenyi mwese reka ndabaramutse ndabahe mwaramutse canke mwiriwe bivanye umumwe wese naho aherereye. Muri kano kanya rero ni umwanya w'ikiganiro c'Imico N'Akaranga, ikiganiro mumenyereye kidushikiriza kikongera kikatwibutsa kahise canke kikatwibutsa aho hambere hahise uko igihugu cacu cari cifashe canke uko abarundi baho hambere bari babayeho n'ukuntu bari bifashe, maze kikatwereka ivyo abarundi dushobora kuba twarahevye canke ivyo abarundi twahora dukora kera muga tutakikora canke tukabona yuko mbega kubera iki bitwabihevye canke kubera iki bitagikorwa muri kino gihe. Ivyo vyose rero nibiza biraca hano mu kiganiro, ivyo tugenda turabira hamwe bikadufasha kumenya uko igihugu cacu aho hambere yahise cari cifashe canke uko abarundi baho hambere bari bifashe. Rero muri turiko turumva ngo Imico N'Akaranga, turazi yuko hariho ibintu vyaranga uburundi kuva na kera narindi, turazi yuko hariho imbyino, hariho imigani, hariho ibisokozo eka byinshi byaranga igihugu cacu bikaranga uburundi bwacu. Muri ico gihe rero ni kera turazi nta benshi biga, nta benshi bafata umwanya wo kuja ku mashuri ngo bige kuko nta mashuri yari bwaze, nta iterambere nk'uririho nk'ubu byari bwaze. Ariko ivyo vyose tukumva yuko hari ivyo abarundi bakora, abasokuru n'abasokuruza bacu bakora bikabafasha kubaho neza, bikabafasha mu buzima bwabo. Rero ikiganiro c'uno musi nkuko musanzwe mumenyereye kenshi turaganira nabo tugenda turonka, abo tugenda duhurirana baba bageze mu zabukuru eka ndetse nabo bakiri bato mugabo bazi kahise canke bafise ivyo bakora biranga igihugu, biranga Imico N'Akaranga ku Burundi. Reka rero muri kano kanya tukaba dusanzwe turi kumwe n'umutama, eka umutama nawe nyene atuganira byinshi kandi mutama ubona yuko suwa hafi suvuga ati abantu wavuba ariko arafise imyaka yashobora kutuyagira byinshi yabonye, ndetse kandi mutama ubona yuko akerebutse, uca byerekana yuko akiri muto yarakerebutse gusumba. Reka rero mbere tudatevye tubanze tumuha akanya nawe ashobore kutuganirira. Yego hama rero ndabona mutama nyene tuko turaganira, tubona ko nyene ugeze mu zabukuru. Mbe wambwiye hano hantu muba hitwa gute? Hano mwavuze muba bahita gute? Aho tuba aho mpagaranye mba nyina na mugendo Ku mugendo ariyo makombe. Yego none mutawe ndiko ndaraba mbona umenga ufise imyaka myinshi. Mirongo munani n'indwi. Imyaka 87 niyo ufise. Ndumva yuko imyaka ufise simike yugeze mu zabukuru. Hama none mbe akazina kibona ko bakitwa gute? Babare mporera zaro. Wewe rero iyo ufise ikintu kikubabaje uca wihorera? Yego mca nihorera babare mpore. Yego kandi urazi mu kirundi bakunda bavuga ngo izina n'iryo muntu. Hagiye umuntu rero abona aho umuntu ashaka kwita izina umuntu, hama iryo zina wacu usanga riramubereye canke riramukurikira. Yego tumva yuko rero none ya mutama wowe kera hiwawe mbega wewe wakuriye ngaha nyene wavukiye ngaha ku mugendo? Mutambu navukiye Mutambu. Niyo abavyeyi bawe bari? Yego niho bari. Hanyuma ino naho washitse gute? Aha mu kuhashika narimutse, natanguye iwacu nyene mba Mutambu kumwe na dawe na mawe. Hama bo kiri musore barankwerereye mu mugenzi, bankwerereye umugenzi bo turabana
iyo tubanye imyaka ibiri irahera abo twarongoreye rimwe twaraganiye rimwe imisore nkanje bo barabyara kabiri nanje sinabyara bo turabana uko iyo tubanye intyo bo ndati mbega ngiye gupfa n'abantu turabana iyo tuvanye turaja kwa patiri turasamba n'ibiki ze mbona tutapfa amaraso atahwanye ngo tubane bo turabyo tuvanye nabiye wundi uyo turabana turabyara n'abana tubyara n'abana 5 bo abo mumwe babiri barapfa aho twarinda ndaza kwa muganga ibujumbura niyo yakoreweho bo turatahuka buraca yongera aratwara iyindi nda nongera asubira ibujumbura nyene kwa kundi bo iyo bibaye intyo ivyiciro kangahe imyaka ingahe bo ndavyiyumvira kidaraba ndo mukene ngaha tacofata naba akatongo narifise nagwatirize ndiha amafaranga kwa muganga bo navaho ndavyiyumvira sandimuka ndazino hari amababembe bakiraho bakiguriye ababembe bo turagura itongo no mubembe aha nyene arahamba narose amafaranga nisumamwo amafaranga 80,000 bo turavugana na nyamubembe arampereza ngaha ndahabaha iyo ndahabaye rero ngaho bo abandi muri community mu babembe ntatongo baganza bari babirukanye kuja mu kiwabo kuri bagaza bo ati ntaco bo nigumira ngaha ati ababembe ntaco baganza no mu Burundi tibagiye itongo ni rya leta tinone ko twaguze na bene tinani leta ni kazima ari leta nyene nkaba twaguze no mu bembe ati wigumira we ntango manzi cyamwigumira aho bo ndahamira ngaha bo ndahaba bo aha aye mugenzi wanje arahweruye twari twimukanye ahwerereye ujumbura kwikerenike bo aha ndahaba hama rero naho tutoranye n'uyo tukitongaza n'uwo uyahaburiye abana 4 yego hama mbuko nakiyemba mbuko yego ndumva yuko nawe ntibyakoroheye muri kahise kiwawe yego aha ndahabaye ntyo twobo tubana n'umusobuye mubanye we yacashanga ngaha we tubana yego none ya Mutama uriko turi mu nteka ariyumvira mbega nk'umuco w'abarundi mu mico y'ikirundi ya kera byari byemerewe yuko umuntu atanze yubakanye n'undi hama ntibabyare byararuha kugira ngo bavane itangorane nyinshi byabaye we ntivyakugoye atangorane bamwe umve kewe nase guharika kugira babiri mbe none uwoye muvanye yaciye asubira iwabo yaciye asubira iwabo kandi barundi bashinga ntahe base n'abanyina inka dawa nkwereye barayisubitse komenda gahano aho numva ni byiza be none uko uvuze ngo wase guharika mbega none mu mico y'ikirundi mu karanga k'abarundi guharika birabujijwe Mutama guharika kera abagomba guharika reka ntibyari biramuye hari abaharika abantu nyene bakuze nibi bishinga ntahe nta musore nk'ubu yaharikika kuvuga rero hagera guharika nk'abantu bakuze bageze mu nyene mu zabukuru bafishe amatongo nawe ukiri umusore ntibyashoboka yego none soko uriko burumviza nk'umuntu nk'abakera abana dufata abuzukuru bawe canke abana ubuye umuntu akobaje nk'umwana yokubaza ati mbe sokuru ikintu cyabavya akaranga canke ibintu byaranga imico y'abarundi nk'akarori ikintu wo muha nigiki ikintu no muha niyo mubarira kwitonda akagamburukira nk'abavyeyi
yovyumva bo umwana w'umuhungu yarakorera akazi se wiwe ntiyaza ku kazi nko hambere aho bakikera abatware bagitwara umwana w'umuhungu yacungura se wiwe mu kazi akagenda agakora akazi ku mutware uko akagamburukira se wiwe yego umwana w'umukobwa nawe bo yagumye muhira barigishwa mu gusenga barasenga bo bagasohoka yasohotse yataha imuhiri wa nyina wiwe kaguma ngaho nyina we akamutuma ivyo amutuma bakaguma ngaho uko ntiyangara ngo ararora ahandi ataraho nyina wiwe amutumye ati genda hanaka. None uriko uranga mutama uriko uraraba nyene urabona bakubwiye ko tuza turagenera ku bintu vya kera kugira ngo utuganize tubwire kahise kiwawe canke ibintu wagiye urabona ukiri mutoyi. Bo jewe navutse kuri Mwambutsa bo ibintu nagiye ndabona nk'abatware ba kera bo hambere intwaro yabo yaragoye umuntu yarakubitwa ikiboko agoseze yase gukora nk'akazi bamwe barata amatongo bakomoka hejuru yuko atakoze akazi ku mutware akagomba kari mu nyatongo wa wundi akomoka tuvyumva bo urinze ndiyeho yakora akazi akemera gukora akazi benshi barakora akazi bakemera amategeko nyine abatware bababwira uko neza bakabana ngaho uyo muntu yaba ngaho nta nkomanzi yabaho yego aho kera bo abatware ba kera barabakura akazi uwundi yimitswe akuye n'umutware yatwara bo kaguma ngaho wa wundi akavuyemo yigumira ngaho nyamutware nta nkomanzi kandi nta nkomanzi yavuga ngo arakuwe yigumira uko nyene bo mugabo ari wiyumvira yaramuha umukozi amukorera nk'utundi akora unasanze atwaye agakugwa kamuha umukozi yegome ego aho tuvyumva hanyuma rero naho rero batanguye akazi intwaro yababurugumese bagatangura muri baburugumese bo abo rero bari ku ntwaro ikuye icami mu nzira yo gukura intwaro ya cami yegome bo abagatwara y'abatwaye baburugumese bo harabaye imisi 5 rero hakaze imisi 5 y'intuze y'imigambwe y'ibiki aho bikabana uko niyo baciye hazi intwaro rero intwaro yo gukura igipuruno c'abazungu gwa gasore aho tuvyumva tubugererwa bwakuwe n'abagaza bugererwa bwakuwe bagaza kuri bagaza aho bovyo turandabibona neza bagaza rero arakura ikori riravuswe bo naraha nyene vyo turabibona ingene bimeze neza intwaro rero nziza ikiraboneka iyo ico inkoni y'ikiboko ivuyeho n'umutugararo wo gutora ikori yego turaryoherwa turamererwa neza. None yamuta uvuze ngo ibintu by'ubugererwa mbega nk'umwana atashobora kumva canke urabona abantu baruka muri kino gihe hariho amajambo usanga batamenya mbivuze ikintu c'ubugererwa umuntu wo kimusigura gute yotahura gute ubugererwa wakugerera ari umuhutu nkawe waramukorera ukamuha umukozi tuvyumva ukamugamburukira ukamuha umukozi
niwe yakorera mbere akamuca aribuka amuha umukozi akoriwe yakitwa umugeregwa. Yego. None umugeregwa yacaza kuba kwitongo ry'iwawe? Yaguma kuri nyatongo yamweretse nkaho hepfo akamuha kahamwereka bikabana. Yakitwa umugeregwa. Hama akaharongorera kongera akanahavyarira? Umusore araharongorera. Ari ufise abana byavuganye aramwereka akamusaturira kahamwereka yarahamuha umukozi amwibuka amuha umukozi wasebutsa. Yego. None muri ico gihe uwo haca habaho gwiwe nyene uwo mugeregwa ku buryo ahatorana? Yego yacahamuha gose yamukomanga akamwegurira Burundi. Yego me Burundi abana bavyaye avyariyeho bakazogumaho nyene. Yego. None kumvuze ngo bagaza niwe yaje arakura ubwo bugeregwa mbe none nk'abara bageregwa nabo byace bigenda gute bace baja? Abageregwa bari basanzwe bagerewe n'ubu batura inka nko mu mugamba baraturiye inka umuhuta agatura inka umututsi baciye bipfutwa baciye babiputa ntawa bugeregwa bwaciye buhaba. Mugabo warasanzwe yamaze kuja muri ubwo bugeregwa yaciye amureka yagumaho. Yego. Wewe yavuze ati ntihagire umuntu azosura kuba kuzana ibintu by'ubugeregwa? Yego yaciye yiberaho butogi n'ubu bese baciye baba butogi mu itongo ryabo atankomanzi. Yego. Muri ico gihe rero urumva byari biryoshe nta muntu yagura amatongo? Nta matongo yagugwa. Ika. None uri kurarabanga Mutama ko kera wumva umuntu yashobora kuza akati yashaka umugeregwa mbe none nk'ubu woza ngaho iwawe atesha kumugeregwa navyo wowe vyemera? Kasi ndavyemera. Ubu sindavyemera. Kubugeregwa kuko ndiyemerera kunjonkorera. Eka. Ubu woza akabubwira tugura gusa ndamwemerera. Ubu woza akavuga ati jewe nzoza ndakora itongo ry'iwawe ryose ndime niryo ndazimibu ndabikiriho. Eka ndavyemera gukorera uwundi. Eka. Urumva rero turiko turaraba abakera bari bafise umutima mwiza gusumba abu? Bari bafise umutima mwiza gose neza. Yego. Yego ndumva yuko byari bimeze neza byari biryoshe. Yego none asoko uri kuraraba muri ico gihe ciwanyu mu mukiri bato imbega wewe amafaranga watanguye kubona yarangaye? Amafaranga natanguye kubona dawe yaradandaza akadandaza amavuta bateka bakayasira mu idebe akadandaza ibisasara by'inzuki bijya bakanya agateka bakabisira mu igunira basora mu barabibujumbura. Amafaranga nabonye bakasuka amafaranga y'ibingorongoro by'ibibuye ntubyumva n'amasenge atoboye igikoroti gitoboye bakayasira amasenge 5 yabimeya bakasira ku mucana batungiye amasenge. Kuvuga hari ukuntu kera ukunda kumva ariko vuza ndetse n'ubu umuntu umubwiye uti mpa mahera acabwira ngo nta nime yaritoboye mfise. Amafaranga atoboye y'amasenge yaciye ayonga. Yavuze bwarakabunda gutakara. Yego. None uri kuraraba mbega nk'iyo ugiye nko mu isoko mbe muri ico gihe amasoko yari ariho canke umwe wese yaririmira isi nyene kamera? Amasoko yariho amasoko. Barashora ibijumbu ibitoki bo n'inzoga bagapimira inzoga mu kaguriro bakabaga inka uko reka bashora byose nk'ubu nyene nk'ivyo bashora mu isoko. Inzoga batanga agapatane yarabugugwa inzoga. Inka barabugura ababazi barabugura inka amahera. None nkuravye nk'igiseke c'ibijumbu muri ico gihe cagugwa nk'amahera ngana gute? Amafaranga 3 intete 3 urusamba. Yego. Igisamba inoti ya 5 urwara urusamba runini. Inoti y'amahera 5? Muri ico gihe hari inoti canke anga y'ibintu y'utuceri. Y'ibiceri. None yasoko mbe wewe nizere yuko uri mu bantu bakiri batoyi batakuze bambara kuko hari gihe bakunda kuvuga ngo kera ngo wasanga umuntu ugira yambara tangure kwambara impuzu ngo byararaba imyaka nibyo? Abana
umwana w'umuhungu jewe nari umwana w'umuhungu nari mutoyi nyambara akareso kandi jeho nari umuhungu maze kuca ndagenda ntibujumbura abagore b'abasoda bari barasonesha utubutura tw'utuboga jewe natanguye kwiyambarira akabutura kitwa akabutura k'akaboga aho n'akabega ko mu karigopo tuvyumva ishati n'agashati tuvyumva uko ego cyane none hama ndiko ndumiravuze yuko we nk'impuzu woba wibuka basi watanguye kwigurira wewe amahera yiwawe woba wibuka amahera wayiguze ifaranga yego mabiri yego mabiri yego mu ndarambara kabutura kakaboga yego kakaboga kagitwa kabutura Ego. Rero turazi ko ibikorwa nkuko n'ubu turabone ko hakorwa ibikorwa byinshi muri kino gihe urasanga abantu bafite imyuga itandukanye wigeze kumbwira yuko papa wawe so wawe yagira ubuki mbega none ubuki yaburonka gute byagenda gute mu kuburonka yaregeke igitiba iyo yegetse igitiba kigataha iyo zitase hama umugigeze nguhakugwa agahakura ntuvyumva ubuki bahakura bashira mu nkono y'inganzo agahakura hama rero mu kubukanya agashusha amazi gakoza mwazara kanya ibi bisasara rero bibumba bwa bucima bwa karubi arivyo bateka bagaca bakuramo intuze igisasara c'umwima bashora ni Bujumbura kubarabo uko yego none mbi uvuze ngo kwegeka ngo hanyuma ngo zikaca zitaha kwegeka bakoresha iki mu kwegeka bityo bakoresha baregeka iyo yegetse bo akadidagira arabashiramwo bakuka nk'umuti w'ugwinjizo buce mu muti mu gitiba hama bugaca zigataha yego nariko ndabaza uvuze kwegeka begeka hehe canke ico batwara kwegeka n'igiki igitiba bazisha imigano bakazisha imigano bagahoma n'amashe uravuze uti baruka ibintu by'ukuka navyo mutubwiye n'ibiki bari umuti witwa w'ugwinjizo kandi waba waha ku kantu k'akanyovu yego agasya kamonderezayo kandi zigataha uvuze kwegeka nta yindi majambo bavuga nk'iyo giye kwegeka nta na kimwe hama none ko dukunda kumva abarundi kera ndetse n'ubu hari igihe usanga avuga ati ibintu by'imiziro kuziririza mbega ibintu byo kwegeka hari imiziro byari bifise umuziro uca bavuga yegetse akegeka ntiyararana n'umugore umwegetse wa kombi eka yigumire uko byaragira umuziro yego none mbega muri ico gihe muri amategeko y'ukwegeka hegeka umugabo gusa abagore ntibegeka bagamba baje bubye ndikusange ndebegeka n'abagore begeka hambere aho kandi agahanwa n'Imana none uri kuraraba mbega ibikorwa nyene nka usanga abantu byakorwa n'abantu b'abagabo canke abasore abagore batakora mugabo muri kino gihe bo basigaye bakora ni nk'ibi ivyo uye bakora abagore ubu uye barakora rwose nk'ivyo abagabo bakora uye nta kintu bimigwa kumbure ngo ntigikora umugore kabisa ubu barajijutse rwose kandi ariyo majambere yo guca ubwenge kandi nivyo vyiza umugore arubaka arafata n'itafari akubaka aho umugore rwose araciye ubwenge araho yamanika n'inzu neza agacubwo n'ubwenge bw'amajambere ni neza none umugore yimigwa ngo ntiyogikora
eka none mutama uri kuraraba ku bwawe ku ruhara rw'iwawe bwoba ari amajambere kwa guca ubwenge canke ni imico nca ubwenge kandi ari amajambere meza umuntu yokora byose akamenya ubwenge byose ego canke umuntu nta muntu yaba yumvira ati ni imico y'ikirundi yatitutse eka n'amajambere ego ivyatera byarimwo ubucucu ego byarimwo ubucucu bwose bwarimwo mbega none muta ari ukundi turiko turavuga nk'ivyo bintu nyene usanga ngo ibikorwa vyakorwa n'abagore canke vyakorwa n'abagabo abagore ntibabikore ari ukundi je nakuze numva bavuga ngo umugore ntarya intama inyama y'intama nivyo umve bese urumva bo hambere aho abantu abagore barya intama n'impene ntibayirya intama yaryo umugabo impene yaryo umugabo umugore bamwe bakanka ngo ni njyabagabo tuvyumva bakazanywa nago bakabahenda bakikumirako aho ubu yaho bititutse ubu barazisangira bakazirya kandi ntaco baba bwari ubwenge buke bakahendwa kumbe bakazanywa navyo tuvyumva aho n'ubu hari bamwe bagiranye ngo ntibarurya intama ngo nyina wiwe atayirya higome barimo biyangira none mwababwira bari intama yuko baca babiki ngo abahumanye ngo bahumanye ari intama yego none uri kuraraba nta bindi navyo abakenyezi bafungura abagabo batafungura bababuza abagabo abagore abakenyezi abagore bafungura mugabo abagabo nabo ntibabifungura ntavyo abagabo bantaco babahenda ngo mwice umugore akunda eka yego ndumva yuko umugani nko bivuze ati ntibari bwacu ubwenge ntibwari bwatahure uko ego none asoko uri kuraraba ko dukunze kubona canke tumenyeye nk'umuntu arashikiranye n'umutama sokuru aramucira umugani mbega nka wewe nk'umugani wocira umwana canke umuzukuru wowe ari nk'uwaye umugani yocira umugani imigani iriho tuvyumva arabaca umugani ati imiramere y'umukobwa yatanze nyina kumera amabere aba ari ijambo bahica ariko bivugana n'ubundi amutanze mu ijambo ryariguiwe akarimutanga mu manyama y'ijambo ati ijambo ni jewe narivuga ni jewe narivuga none urarintaye ati uri imiramere y'umukobwa yatanze nyina kumera amabere tuvyumva iyo biba umugani hajya ntuva ku giti pfa ku muntu bo ntuvyumva bikabanjo ako n'akagani k'ijambo urya bagutanze mu ijambo urubanza rwari rwawe akagutanga mu cy'ubwenge mu majambo nyarujambo ryari rwawe ari wewe wari uri kwiriye nko mu mvugo mu byo batatamo akamurusha ubwenge ngo n'ubwenge agomba gutanga uno bivugana agaca uyo mugani rero uvuga ngo imiramere y'umukobwa yatanze nyina kumera amabere kuko amutanze ngo hinga muhuvye muri make rero ayo n'imigani yo gukebura avuga ati ushaka kugira ngo ukebure umuntu yikebuka usanga abakera bariko barakunda kuvugira mu migani turi kuri ivyo nyene mvuze ngo nkuko wamutanze kuvuga ijambo mbega hoho kera baravuga yuko ngo abagore batavuga ijambo abagore usanga abagore bari barahejwe imyaka kandi bari barahejwe kandi baremera ndubyumva barakorana abantu b'abagabo beza rero batyo abagore hama haraho bitewe nabo bakabaha igitereko c'inzoga cabo nk'aho abagabo nk'uko twicaye bakiyicarira nk'aho bontu ngukwabo iyo kwabo ntibaja hamwe n'abagabo
binywera uku kwabo hama nta jambo bavuga mugabo barumve ijambo ry'iby'abagabo ibyo bahaye baraganira n'abandi nta handi kuvuga ijambo nta jambo bavuga ngo umugore ntavuga ijambo ariko none yego n'ubundi ndawongera ko bazumva kera niho bavuga ati abagore ntibavuga ijambo ariko ubuye turabona yuko barivuga mbega ho kubwa urabishima muta yego neza nta mugore akihotogwa kuganzwa neza aravuga ijambo ry'ukuri akacona urubanza akavuga ukuri yego tubiraba nivyo vyiza umugore adakumirwa go nivyo vyiza yigome n'urubanza akaruca shikome hari ivyo bahengamiramwo ari umucarubanza w'umugore akabivuga akaruca neza yego ndumva yuko by'ukuri nawe uri kurabona yuko kera bari barahenzwe uri kurabona yuko ubuye ariko haraza iterambere n'iterambere ni ryiza mbere iterambere yego mbe none ngasokuru wewe nk'igihe uri mutoyi ufise nk'imyaka 10-15 hariho amashuri ishuri amashuri yamyeho batora abanyenama baragendagenda ku mihana bagatora abigishwa yego bagatembera mu mihana neza bakabashira ku rukaratasi bugaca bakagenda ku mashuri yego neza abanyenama bariho barubahwa umunyenama yarubahwa umwarimu yari nk'umutware yararenguka kabisa bakamwubaha yego neza yego none uri kuraraba kugira ngo batore nk'uja kwigishwa barabiki byasabiki canke bapfu wari wewe wese batwaye barashika mu rugo ari senaka umupakani atasene bakamutora kamwe n'umugenzi wiwe bakamwandika tibutse uje ahanaka gusenga bakajibuka ca bakagenda gusenga n'umugenzi wiwe yego basisikara bakaza mu midari bakaza mu masakaramentu bakaza mu ibatisimu bagaca babatizwa bakaba bakristo yego urakoze cyane hama none mutama mu bintu by'ibikorwa mwakora je ndabona ngaha nagusanze muhira wicaye mbeki bacitikirago canke umukeka ikinye no mukeka ikirago nikijya cy'ubukamo mbega none uri kuraraba nk'imikeka canke kera uri kuraraba kera yari igwiriyeho hariho wasanga abantu bafite imikeka myinshi cyane none uri kuraraba nk'umuntu atazi kujisha imikeka wewe waba warigeze kuyijisha ubuze kuno bayijisha jewe narijishira umukeka ni mukeka bene ubigongo rya abandi batazi ko zisa nk'ikirago cy'ubukamo yarakigura none uri kuracagurwa nk'amaheranga nk'iyo wewe wakijishe wakidandaza yo hambere aho amafaranga 200 gusa yego none nk'ico kirago canke uwo mukeka nk'iyo umuntu awicayeko canke awuryamako umara nk'igihe kingana gute uwo mukeka ujishitse neza kabisa uramara umwaka umwe manone nk'ibindi bintu by'ibikorwa ubona wakunda gukora kera canke imyuga wakunda gukora yakuzanira nk'amafaranga kugira ngo ushobore nk'ugura umunyu canke ugura kandi kantu wikenuza byari nk'ibiki byari ivyewe naratisha udukeka ngawushora ukagurwa nk'amafaranga 5 bo naho nkagura umunyu yo byumva nkaguramwo n'agasabune yego none mbewe ko nizere yuko ntiwarose umwanya wo kuja kwiga ntiwashoboye kuja ku ntebe y'ishuri kw'ishuri rero barantoye ngira umuhungu imuhira ndogwa n'abanyenama ndaza gusenga bo twasoma ku impuzu bashyira mu ishuri iri ku indome bagatangura indome ya mbere I, A, E bakayisoma imanitse uku bo tukasoma wasoma bagasoma wamenya kuzosoma hama bakakwereka aho igwetse
iyo hariyo ukayivuga ukavuga no ugateranya iyo mpuzu ya mbere ukavaho ukaza ku yindi mpuzu y'ibidome byo guteranya iriko re na te na ye na e twe go pe na ye na e pye na te na o two mama kadutora narasomeseze nanjye siyemenya buvuye kuri iyo mpuzu igira kabiri bakakujana rero hanze mu bitabo by'ubwuzure bavuga kimoti umunsi umwe Yesu arema isi n'ijuru gateranya uko n'abarengana baca bahagarara bumvira ingene tugenda umurongo ntubyumva bibuko ndasenga ndiyigishwa yemwe ndabatizwa ndunguruzwa nza mu masakaramento nza mu ibatisimu uko narasoma yego mugabo urumva byahereje uri kuragira ayo masakaramento umaze kuyaronka byose wacyuheba ndaciye mbatizwa aho nkuriye niho naciye nabi umugore dawa nkwerere uko ndumva yuko rero wewe uri umukirisi waciye umukirisi wa kera mbwa n'ubu uracara umukirisi umbwira nuko gusa utabasha kushika gusenga ndabizi nuko namugaye ndagisenga ntaza ku ishuri gusenga none urabye kera muriko murasenga mwaririmba nk'indirimbo mwakunda kuririmba urazibuka turiko turasenga za kera z'ikilatini kiriye leisho trise uko Mutama ndumva yuko wewe wabuze ngira ngo uburyo bwo kwiga nawe ndumva waruciye ubwenge warafata ku mutwe Ego none ndumva ivyo nibijanye no gusenga nibiki none nk'ibijanye n'akaranga ku Burundi nacyo nk'ibintu mwakunda gukora byerekana imico n'akaranga by'u Burundi byari nk'ibiki nk'intambo nta ndirimbo mwaririmba ziguyagiza igihugu canke nyene ibintu bijanye n'imico n'akaranga byariho baririmba nta wowe waragiyemwo canke ntavyo woba wibuka ukuntu baba bararirimba byo nivyo nibagiye biratahuritse ushobora kuba utabigiyemo cyane utabiroyemo cyane yego none wavuze ko washitse ngaha ndabona wegereye ikiyaga Tanganyika mbega waba waragiye umwuga wo kuroba nawe eka sinagiyeyo abari rero ko barobera ngaho sinagiye ndayo zeyo nagura imboga gusa tabyo nicyo cyo kuroba yego ndumva yuko rero waryoheje ibintu bimeze neza cyane kandi ndumva yuko uranganirije cyane bishimishije ego uravuze rero ibintu byo gusenga yuko wakunda gusenga mbe none ya Mutama muri kino gihe mu bijanye no gusenga twaba tugeze mu kiringi cyane byo gusenga ubu turageze mu bihe byo gusenga nyene umukirisa kamasenga yizigiye nyene Imana yizigiye Imana yego numvise akaririmbo waririmbye numvise ko arako muri Eklezia Gatolika yego none muri Katolika muri kino gihe woba wibuka nk'ikiringo bo bagezemwo buyi ikiringo ngezemwo ndageze mu kiringo cy'ubukuzi yego urabitoye mu kiringo cy'ubukuzi hama nego ushobora kuba kubera udatembera cyangwa sanga ntunabimenya ariko nagomba ndabwire uno munsi turi ku munsi wa kabiri ku munsi wa Mungu ni kuri Pasika yego binone uri kuraraba kera Pasika mwayihimbaza gute umunsi mukuru wa Pasika w'izuka rya Yesu Kristo izuka rya Yesu Kristo twawuhimbaza tukawuhimbaza kugira ngo umunsi mukuru wa Pasika twarasoroma bagasoroma ibifungurwa aho ibitoki bikiriho bitaraterwa n'indwara bakararura ibitoki bagategura inzoga z'iminsi mikuru ya Pasika y'ubushikiro nk'iyi nyene yoshika kuwa Mungu rwose
bakaryosa hama bakaza gusenga ku munsi wa Mungu neza, hama batahuka basohoka bagatahuka bagatumiranira inzoga, baba banywa bagatumiranira inzoga bakanywa bakarya ubutsima bakaryoheka ibifungurwa rwose bakagenderanira bakanywa neza, ushaka ikiyago ciza bikaryoha neza rwose. Urakoze cyane Mutama, ndumva uratuganirije cyane. Mbega wose urukatubutsa akazina ke wavuze witwa? Lazaro Mbabare Mpore. Mbabare Mpore. Mbe none Mbabare Mpore papa wawe nawe yitwa gute? Bandyako Kaburyeri Bandyako. Bandyako dawe yari mwene Nyabikaka. Nyabikaka nawe yari mwene Kimirana. Kimirana nawe mwene. Aho niho hasopye. Urakoze cyane. Urakoze nawe, ndumva yuko urabatoye nabo kuba ubibuka, si benshi usanga bakivyibuka bageze kuri iyo myaka. Yego cyane Mutama, reka rero ndagushimire kuba utuganirije. Yego hama none nta bantu wo kwipfuriza Pasika nziza woba udaheruka kera kugira ngo bashobore kumva yuko watashe ubibuka? Ndamutashe ndabibuka bene wacu Mutambo yitwa Bararuhiga Pascal, aho na mwene wacu Sandise bigira insanyi ariwe Sandi Mutambo umusozi Ntobo. Urakoze cyane Mutama, reka ndagushimire cyane, ubandanye umererwa neza hano ku muhana wawe. Yego uratubwiye ko witwa Mbabare Mpore, niwe twariko turaganira. Yego nanje twariko muraganira, nitwa Bigirimana Ahmed, akaba ari ku Radio Magara Times FM. Urakoze cyane rero. Muraje kumva rero Umutama ukuntu atuganiriye, murumvise ko aganira byinshi kandi byiza, mumvise yuko so wavuba, mumvise imyaka yiwafise imyaka 87, si imyaka mike cyane. Rero nkuko mumvise ati ni Mbabare Mpore, ati niyababaye arahora, navyo murazi yuko na kera baraca umugani bati uza gukira urwimo agwima ururimi. Iyo umuntu rero abona ati ni ibintu byose kugira ngo ntore umuti canke nirindi shavu, nuko nohora byose nkabihora. Rero muvise ko atuganiriye kandi akatuganira byinshi biryoshe byiza dusanzwe tumenyereye. Yatubwiye ku ibikorwa yakora, haba ku njishimikaze, katubwiye ukuntu kera bageka inzuki bakaronka ubuki, se wiwe ukuntu yabigenza. Ivyo byose nivyo umwariko muri yumvira hano muri kino kiganiro. Yego Mutama arakoze, aratuganiriye byinshi cyane, nakoze. Nuko rero nkuko mumenye no musi murabona yuko ni twimirije buca duhimbaza aho umunsi mukuru, twibuka umunsi mukuru wa Pasika, ari twibutsa izuka rya Yesu Kristo. Rero reka ngire ko nipfuriza umunsi mukuru mwiza kubemera Yesu Kristo, bakemera ko yapfuye kongera akazuka kugira ngo akize isi n'abari kuri ino si. Reka rero ndabashimire mwebwe mwese, ndabipfurize umunsi mukuru, anongere ndabatura kano karirimbo ka Pasika nyene yavuga ati tera kabyino, akaririmbo ntikajanye n'imico n'akaranga, ariko n'akaririmbo katwibutsa na cyane uno munsi mukuru wa Pasika. Reka rengire ko ndabashimira, nongera ndabikebanura, ndabipfuriza n'ijoro ryiza. Ikiganiro nkuko bisanzwe mugitegurirwa kongera mukashikizwa na Bigirimana Ahmed kuri Radio Magara Times FM. Kristo
mweje kumviriza ikiganiro c'imico n'akaranga mwateguriwe mukongera mugashikirizwa na Radio Magara Times FM naho ubutaha.